Mu ntara ya Ngozi abenegihugu barongowe n'indongozi zitandukanye ntibatanzwe mu rugendo rw'amahoro rwo gukeza umukuru w'igihugu General Major Evariste NDAYISHIMIYE yaraye yizewe mu mabanga yo kuba icegera ca gatatu c'uburongoye ubumwe bwa Afrika hamwe no kuba indongozi y'umugambi wo gwaruka amahoro n'umutekano muri Afrika. Ibirori vyaranzwe na defile ndende yahereye ku biro vy'intara gushika aho bita kw'iferme, aho abitavye ivyo birori bace bakata berekeza ku isoko nkuru ya Ngozi, bace basubiza ku kibuga c'inkino citiriwe ku Gasaka, ari naho havugiwe amajambo ajanye n'uwo musi. Mu ijambo ryiwe buramatari w'intara ya Ngozi Emmanuel Ntachonsanze yashimiye umukuru w'igihugu c'u Burundi ku iteka yatewe aritera n'abarundi bose muri rusangi. Mu ijambo nyamukuru ry'uwo musi Jean Pierre Sabiyumva arongoye inama nkuru yo gwaruka ku rwego rw'intara ya Ngozi yashikirije ijambo ryaje riva mu buserukizi bukuru ku rwego rw'igihugu, aho yakeje umukuru w'igihugu anamenyesha ko Uburundi bugiye kuba umugwa mukuru w'ugwaruka rwa Afrika yose. Kuri uno musi uri hejuru ugwaruka rw'Uburundi twifadikanije n'abandi bene gihugu hamwe n'indongozi z'igihugu ku nzego zitandukanye, turamukanye akanyamuneza ntangere katumye dusidukana n'iyonka mu ntumbero yo kugaragaza umunezero dufise, twongera dukeza vy'imvamutima Sebarundi umukuru w'igihugu cacu General Major Evariste NDAYISHIMIYE ku iteka yaraye atewe n'Imana ndetse n'inama isanzwe igira ya 36 y'abakuru b'ibihugu n'amareta vya Afrika. Nk'uko mwagiye murabikurikirana ku magerekerezo ya 18 na 19 Ruhuhuma umwaka w'2023 harakoranye inama isanzwe y'abakuru b'ibihugu n'amareta bigize ubumwe bwa Afrika. Muri bikuru byavuye muri iyo nama nuko Uburundi buserukiwe na nyiricubahiro umukuru w'igihugu General Major Evariste NDAYISHIMIYE bwaraye bwizewe butogwa kuba mu bironyobozi by'ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika. Impande y'ivyo nyiricubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi yaciye agenwa yongera aremezwa na bagenzi we barongoye ibihugu vya Afrika n'amareta kugira abe ariwe aba imboneza mu mugambi wiswe ugwaruka rwa Afrika amahoro n'umutekano. Ikindi nuko inama ngarukamwaka ihuza ugwaruka rwa Afrika kugira ruyage ibibazo biruhanze n'ingene bo bivamwo bakongera bakiteza imbere, izohora ibera ibujumbura umugwa mukuru w'ubutunzi w'igihugu cacu. Twokwita tutihenze ko Uburundi bugiye kuba umugwa mukuru w'ugwaruka rwa Afrika. Iri rero ni iteka Uburundi bwaraye butewe biciye ku burongozi bwiza bwa nyiricubahiro General Major Evariste NDAYISHIMIYE umukuru w'igihugu c'u Burundi. Ni ikimenyetso kitabesha cerekana ko imigambi be n'utwigoro vya nyiricubahiro umukuru w'igihugu mu gushira imbere ugwaruka mu iterambere be no mu gutsimbataza amahoro n'umutekano vyasamiranye mu mashinga, bituma Uburundi buba icirore Afrika ndetse n'isi yose birabamwo bakabona ko hari ico bahajije. Si agaseseshwa rumuri nyiricubahiro umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi General Major Evariste NDAYISHIMIYE yatewe iteka aribereye nk'uko biboneka mu twigoro amaze gushiraho mu ntumbero yo guteza imbere ugwaruka rw'Uburundi. Aha twovuga nk'umugambi payeje, ibanki y'ugwaruka bije atahandi iboneka muri Afrika atari mu Burundi gusa, ikigega Afrika n'ibindi byo gushigikira ugwaruka. Nyiricubahiro umukuru w'igihugu umugenzi w'ugwaruka General Major Evariste NDAYISHIMIYE yaraye atewe iryo teka mu gihe yaheruka gushira umukono ku masezerano nyafrika y'ugwaruka mu ntumbero yo gukomeza no kongereza ingufu z'ugwaruka mu gihugu no hanze yacu.
dukeze rero umuvyeyi w'abarundi, umugenzi w'ugwaruka, kandi twiyemeza kubandanya kumushigikiza ibikorwa biboneka, tumutera iteka kuko nawe nyene ntasiba kuri dutera. Twijukire gukorera mu makoperative, turime, tworore, duhingure umwimbu, dufungure, dushore, duterere mu iterambere ry'igihugu cacu, tugihindure Uburundi igihugu giteye imbere. Dukomeze imibano myiza mu butandukane bwacu, twuzuzanye. Twite amagara meza, twigishanye isuku, gufungura neza no kwirinda indwara. Dushigikire imico kama n'indero runtu, twijukire kurondera ubumenyi n'ubwenge. Mukamenya ko abitavye ivyo birori bari bitwaje ivyandiko biri mu ndimi zishobora gutahurwa n'amahanga yose. Mu Kirundi ayo majambo akayagira ati: turakeje umuvyeyi w'abarundi, umugenzi w'ugwaruka bw'Uburundi na Afrika yose.